oyaye ivyo ntibikunda twaraguhaye ukwezi kwa mbere ubu nta n'umunsi n'umwe rushobora kongerako akira itariki zo gusohokera ko ziripo ngaho ahubwo turikebanuye twebwe musigare Sawa bana. Musore biti safi umeze neza ntangorane ndabona umeze bokwe hewe ya arendi ko ndarondera inzu yo gupanga muhungu aha muri gisagara nta hamwe ndangirizo yo gupanga aha mu gisagara eh inzu zivuma zirahari sinzi rero inzu bishaka yo za VIP inzu za mwayene zirahari aha nashe ishaka ya mwayene nyene ya mwayene imeze gute itagira jeke Dubai jeke dafite jeke Dubai sigura ni prafo okay so zirahari vraiment ego sinzi ahubwo ko umbwira hama tugana nkakwereka yo ahubwo tugenda unyereke nta kibazo vraiment bisho tagenda nakwereka ngaho hi tugende none nta kibazo sawa Mama hizo shaka tupugane. Jibiki. Mama. Ubu ndabona ubuzima bwarahindutse. Gufungura ngazi gisigara kibazo gikomeye cyane. Kwiga hoho sinzi ngo zosubira kwiga gute. Umashaka kumbwira. Kubera kibaje kirukanye mu iryanzu. Reka nitaye mu mazi abira nibaza ko ari cyoroshye kugeza ubu imitungo yanje yose iri mu ya leta kubera mfite ideni banki mama gute ushobora gukora ibintu nk'ivyo mama ubu amashuri yaje agiye guhagarara ariho nari nizeye kazoza kanje ese umva nje nzobaho gute mama basi mbwiraho papa azogaruka ryari Nani. Reka gumbaza bya so wawe. So wawe agenda ntiyasezeye. Ariko nizere ko azogaruka. Umbiza ndakubwira. Ibyo ushobora gukora byose, ushobora kumbwira gute uko papa naho yoba yaragiye mushobora kuba muvugana. Kutampa nanje tuvugana. Mwana. Ndakubariye. Papa wagenda ntiyigeze asezera. Nta na telefone, nta niki. Ariko icyo ndi cyoco azogaruka. Reka tumutegereze ngira azotinda garuka.
Mzee yaje ndakubwira. Ibyo wambwiye naheje kubikora. Amafaranga wantumye narahejeje. Yanzu imwapangana. Ubu nta ngorane nizere yuko mu minsi iri imbere amafaranga ya mbere urayaronka. Ahubwo nagusaho mu kwezi gukurikira ko twojana kugira ndakwereke abapanga barimwe bwe nabo babone hama nyimbo zo yatoza amafaranga yo witoreza canje ndende yaguha nta kibazo. Sinzi ko nshaka ko ubyumva rero sasa. Okay. Cyo kirumvikana cyane. Kandi birampimbaye. Je naho ndumva mega nicaye. Ego, niyo mpamvu uri umugenzi. Bisaba uzurankorera neza, anje nagukorera neza kugira tugume mu buzima bumeze neza. Nima apaye ngayi babonetse, aho nta kibazo na kimwe, ahubwo ni byiza cyane. Ego, sinzi ko mwavuganye, panga bijya baragwe n'abantu bagoye. Sinzi ko umuntu mwa maravuganye, ukuntu ashobora kuriha ku kwezi, kugira baze baturiha atacamira. Ego, kandi haza mu ibintu by'amadadi. Sinzi ko mwateje ukivugana sinzi. Mbo je twaraganiriye, bazo kuganira ikigisigaye kwandikiranira. Kugira tumenye ati kwezi kuraheze tazogorana. Acampa tuvane hamace dusinyaranira. Mbo urazi ko kimeze. Kubera uno musi ndafise akanya. Habwo sinzi yuko ufise umwanya kugira turabe ukuntu twasimbira cyane gose. Kwa turabe ukuntu ko gira ibintu by'amasezerano ntangorane. Ariko ico no gusaba ego waragerageje urambira abapanga urabashiramwo. Je gusa wibuke ko ufise umwanya muto cyane. Ndabizi. Niyo mpamvu ngira ndayigushikirije muri make. Ibe nkiyawe ni yanje sava mugabo ibe nkiyawe. Wewe bishitse amafaranga tuzogena kuyatora amari mikasha ariho urabizi. Eba nije ndabizi. Ego umva bisaba muri make inzo ni nkiyawe. Urumva umwanya ku mwanya wikurikirana tangorane. Wewe nimba ari ku kwezi kwa mbere uzongatonge kujanayo nize ntangorane. Oya vraiment aho ntugire impungenge. Ahubwo kugira nko masaha yapigenza kwangiye nk'ahantu katugende bakwereke. Ego. Karibu. Murakoze. Tubazimanike. Oya nta kimwe kandi mubye cyane gose. Basi umuntu aba amazi. Nimigore. Ahubwo papa wawe hari? Oya papa nawe hari. Mama wawe? Mama ni hafi. Mbo mudamagariya. Ntakibazo. Mama. Mama. Abe mwana. Ngo abashitse. Muriwe? Ego. Karibu iwacu. Musa murakoze. Ego. Ari misi. Ni meza. Ego. Ashate kwa munsi hari. Ego kweli. Nandi ndashima. Mwana ndashima warandangiye inzu kuri umwana mwiza gose, okay? Ego. Namba nanshenga ndabe ko inzu atakabazo nibe byo bifite. Nta nakabazo nakamwe kweli. Ego ndashima. Nkiva. Kaya ko umutekano wo ngaha ntangorane kweli warakoze cyane. Hamare nkuko ubibona sindigendanya naciye ngaha byandabe kumeze abandi kumwe na tugende ego kubera iki tugende tuyamasaha karanjana mama kandi murakoze cyane twe turabandanije bo hama nkuko rero umugeza bivuze ngo tuvuga kundi munsi kugira turabe tuganire. Ego mbwa muri huse mwari kwicara bo urumva nyene arantwaye ashobora kuba afise ibindi binyene bimugora. Ego ntaco nta kibazo. Sawa murakoze. Namwe murakoze cyane. Kandi mwirigwe. Ego namwe. Sawa. Tubazimanike. Oya
nta kimwe kandi muvuye cyane rwose basi umuntu aba amazi ntibigore ahubwo papa we ntihari oya papa nawe uhari hari imikate cyangwa hari ibitumbura? hari ibitumbura. Twashaka imikate gusa fa ko duha ibyo bitumbura nyine. Fa twirire. Amabro ya mape uyibona gute? Mape no musi uyibona gute? Mape no musi na blend. Juno musi nta no kumara etide nza kwitahira hakiri kare nigire ku mwanya hama megane weho vipi? Mape yo kujanye. No kubera turi mu muji no gucengemuka nk'abandi bana. Mwesha ni mwivugire ni mucengemuke mwebwe nje umwanya wanje wo gucengemuka warahetse. Ubu aho ngeze ubuzima bwanje ni nk'igicu gihisha imvura. Ariko Megani nawe abafite ubuzima bwawe ntuzyo bari kuki udatagata nkatwe umere nkatwe uzoturigira ikijuju minsi yose bizogushikana zura mubarira shawo mbeho raba kwanza na icyayi nabaguriye ibitumbura nabaguriye ko mutambagije kwanza aho nakuye aya mahera je nkubaho ngeze ico nshatse cyose ndakirya akantu keza ndakambara akarato ndakambara muhira hostile narapanze nuku mburazi je umuntu wese ashatse kundamutsa ni 50,000 kuza kwishure inzana moto nkatahana moto ubu je nta kibazo cy'amahera mfise sinzi nka Megani. Ndakubwira ikintu kimwe ndabye nk'ikibosi ryari cyamayo mahera urabona yamaye amahera acama telefone y'amarakani ntanakimye namyinjirije naramuravye numva ndamugijije na zero ubwo nawa boss ubu nibijuje niho bwa bujuje bwabugege tagata nkatwe nje mwese ngaha nabumvirije nabaguje n'ubusa ora nje ubwa mbere muhira twafungura ikintu cyose nipfuje gufungura cyose nabanda kiroza kwambara stile yose isohotse yose yasohokera iwanje nta mukobwa n'uyu yigera yambara impuzu je ntarayambara gusa ubu byose byarahagaze ivyo mvuga ngo telefone y'amarakani ni biki twe ngaha twatunze telefone zirenze z'amarakani gusa ubu byose byaraheze ubu turatekereje ahubwo mwico no banura ni muza twige murebe kwishinga ivyo amafaranga y'ababosi n'ababosi ngene muze turondera yiwacu abo babosi mwe muriko murishinga nzobandara umva nakubwira ikintu kimwe ivyo byagushikiye mu buzima bibaho no kuba byaragushikiye ucukuma ikijuju irya mahera kuko inoti zirahari zitoye urabona nje nzobandara ico muzokura inyuma y'abo matungo y'ababosi ahubwo mwebwe ni muze tuje gukora mu ishure examen ya pratique irageze ogitugende nyene.
Sister bite? Ni byiza. Ndabahe lift. Ego nasore kambazo turi kumwe. Ah, sawa. Oya, urabona umubosi hariya aduhe lift. N'ukuntu ndamubona ahava akorera dusohokana. ahubwo nyene bisaba kweri tumukure kwa kane. Sabwa basi nyene tumuje. Wabonye Megane nama ndamubarira. Bosi turaje. Sister. Je nafise amakenga. Amakenga y'iki boss? Urabona ko tugomba dushike ku bariyeri. Kandi mwambaye imyambaro yo kwishura. Hano ni forume nizo mwambaye kandi amasaha ntaragera. Bigenda gute kugira ndahace ku bariyeri n'abajya abapolisi? Boss ntugire ikibazo. Dusohoka gatoyi tukwereke. Aka kanya mwigize uko kweli? Twebwe boss twama twiteguye umwanya wose. Shanda bemeye cyane. Nawe wahejeje kweli? Boss twe twama turi ready miss yose. Ashobora abademo b'incabwenge kabisa. Hano habona gute? Hano nyene hatuje, harakayaga keza, ubona gute? Vraiment ni heza, kandi nahashimye, haratuje, kabisa ni heza vraiment. Sinzi nk'uyu mugenzi wanje. Vraiment hameze fresh, kweri haratuje, nahambere kweri. Akavinyu mukumva gute? Kweri ni fresh. Urumva nyene ko kari correct. Nico gituma ndabakundira cyo ndabahaye cyose mushima. Yego. Ni byiza cyane. Sa andanya rero mugakubite. Umuntu nitabye bake.
aka message ngaha ujya mu boss ambwenda musange muri chambre 8 sasa rero burya ndagiye wenda kubwira aho nukiba kimeze genda we nta blame gusa je cyane nitahira uraza kumbarira nuwashikaho we ntugira ikibazo wenda kubarira pia ama boss nagiye ni byiza kuba waje ariko kuba washitse ngaho urabibona ikibera ngaha ngira ubukize ego byo nabibonye hama ufise gute wewe ubwo watevye we ni umbwira ushakaya kubera je ndi tayari amahera ndayafise masami niyo shaka Amire je ndibaza ivyo si kibazo sisaba je naragukunze sivyo aba nawe ukunze hajya se nari guhagarara ndaguhera lift Okay. Ujya genda tashe burije onasanga no muhira bankeneye sheje wabugize nibiki je naciye nsinzira akakamwe cyo nagatangira ibihumbi 100 ivyo bintu nivyo mvikana vraiment birakwiye nuko nyene burije kandi je ndagiye burya bye kweri kutambiye ko je basi ndakubona iri kumwe nugiye kwambara nikanguye nsanga wagiye kwambara none kumbona ndiko ndambara vyari ngombwa ahubwo bye genda ntacu
Je numva menga naryohewe mugandagize ikibazo cyo mu mutima kubikora nabikoze kandi nabikoze numva nezerewe ega basha uwe bagiye twayinda bigenda gute mfise umugore n'umwana madama abimenye birankomerera cyane ku kazi barashobora kunyirukana nziza akantu kumwe no tumwe vraiment Samire nkahindukira ijoro rimwe je numva menga ndibwe ariko nta kundi gusa abandi babonye ibyo noba nakoze botoraho icigwa ibihumbi 100 kubitanga umunota umwe vraiment si vyiza cyane ariko nta kundi sawa Rero mama oya yenge kwishuza ana ko kwezi kwaheze inje amafaranga hakiri mapema byari byo ariko no musi nta mahera mfise byibura ni munyongeze imisi 5 ndabikunzwa na yarose mama je ni umukozi naho naguha ino nzu ndafise nanje wo amafaranga kubw'ivyo niho kwimana ndagusavye nk'udufaranga twabandi Hamvure iyo nje ngaha suva ngo manje kukuryagagura oya nanje hariya baramparura uko umunsi uhera niko nimundindire miyo misi 5 ndababwiye ndabiko nzoba nayarose kandi avyizeye ko nzoba nayarose nanje ari ntibanyongeza oya azi ko amafaranga yinjiye yego ni sawa mwana wanje nibiki kuvuye kwishuri hataragira habaye iki mama kwishuri baranyirukanye sa mama urazi yuko ntari hani franga na rimwe y'ishuri baranyirukanye directeur yambwiye ko ntazongera gusubira kwishura amafaranga ntayatwaye none ga mwana wanje ko atamahera afise nta nikinguro mfise naba aye bari bazi kwishuza amafaranga y'ukwezi kw'inzu nayabuze ntayo mfise none ngire gute mama ntugire ikibazo uwo mukobwa jewe ndemeye kumuriha nta ngorane kubera hariho garage isanzwe nkoramwo ego aho bukera zo hansange kugira ndabe yuko haco no mufasha kugira asubire ku ishuri ego Tibo nimvura ikiragwa n'udutonyanga turabe dusubire inyuma nta ngorane kisha amafaranga uzogaruka nta ribi mbo wavyumvishe iki njewe ubwanje urumva nta kibazo ariko umuyindi baduhaye uze wiyaranje vraiment wiyaranje nange sinzeshwane na boss wanje yego ndibaza muzosanga nayarose mama twagiye yego ikusanga aho nkorera hamwe nkaraba cyo no mufasha ugasubire ku ishuri muhungu bite sawa urakomeye yego ndabona ko ari vyiza cyane kwe yego turashimira Imana yego ndabibona hama rero yego cyo unyihanganira kandi cyane ndagusavye imbabazi vyoma kuba ndaguhamagaye kurarengana nuko gusura umwana mwiza nta kibazo uri umwana mwiza kuba kuburyo wandangiye inzu yo naciye numva ndanagukunze uri umwana mwiza pe hewe hama ko hariho umuhungu nkunze kubona mugendana kuno musi wigendanye habaye iki uvuga Radeni nkeka ari wonyene sha ujya mungu sha ujya ntubona hajya kwezi sha yafisa gahinde niyo mbona ahantu hose yamari ni winzigo sha ujya muhungu vraiment
kweri yakuze nabi afite ibibazo byinshi mu mutwe niyo mpamvu akenshi adakunze kuba ari ahantu nyine ahantu hagize abantu benshi burya muhungu yabuze abavyeyi biwe afite imyaka 5 yani bapfa akiri mutoya gushika n'ubu niyo mpamvu ubona ko afite agahinda ku mutima gushika n'aka kanya ntazi abavyeyi biwe ngo basa gute niyo mpamvu ubona ahantu hose aba ari afite inzigo akazikira ku mutima Wone wari mukeneye? Oya. Kwa rukwiterera inkuru gusa ndakora kubera ngo ntunze kubona mugendana. No musi nkaba ndakubonye uri umwe. Oya no musi vyashitse. Naco namushakira ntaco. Shakweri ivyiwe nivyo. Nubu nyene ashobora kuragiye hano nko gutembera. Yego gusa no musi twagendanye Brenda. Yego. Ni hatari ubuzima nuko nyene. Umva byagoye akeshi umumva umuntu amaze kuja ku isi ahura na vyinshi. Numva nawe yahuye na vyinshi niyo mvona afite ani aga inyani novuga ko ni nk'inzigo muhungu biragoye byo mwisi nyata yego ni sawa kweli mugana y'ingorane nyene aho ubona ni hatari amwe mwari musigaye mwarampevye gose vraiment reka sha reka si ibintu sibyo kuvuga sibyo kuvuga gute reka sha reka yo twabonye twarayabonye sha gusa nyene nta ngorane niyo twogira gute gasha ne habaye twaramaze nyene kwiyakira ubu nyene umjene mvume ngo muriko mushaka kunyishisha amajambo nimumbwire habaye iki mumbwire amajambo utubwira waratubarira ntitwumva ariko twarabonye mwabonye iki habaye iki kuri je nubu siniko ndacahura aho bonasha ukatubwira tukakwita ikijuju ubwo ubona narasimvye ngaho indani nyagwege burya ntubona hasha turayabonye za sida ibigwa muganga ndagenda kwipimisha bambwira ngo ngwaye umugera zatashe zibumba amajana 4 none byagenze gute je n'ubusi ndiko nabatahura mwene nababwira nta kuntu nakumwe ntagize ndiko ndabahanura ariko ntimwashaka kunyumva natwe turabibonye turabonye ibyo ariko uratubwira byari byo kwera intamenyiza mu nyuma basi hako ugiye amafaranga acire muri nkene yibyo je nta kuntu nakumwe ntagerageza kubabwira muze mubwe twicaye twige none kwishure bizoce bigenda gute none nyene wumva gashavyo cha bigenda gute ntubona nyene yuko karabaye ntubona ukusha aha turanagowe muhira nkanje bazonyica sinumva ico nzobabwira aho ubona nayi ingorane gusa ndanagowe jeho biroroshe je nyeka bazobimenya sinzi nyeka ndabibabwiye cyane ari nk'umuntu ababwiye ngo nagiye gutwara ibinini je biroroshe urumva ndumiwe ntagira mu kuvuga nkavuga ngo teriyo sema ngo ico n'ikigugu mu mutwe ngo ntacu ubwenge ngo ibiki kwishira kujya y'abandi amafaranga y'abandi yabicumu yakuyemwe ndabwiye muze twicaye tonde amafaranga yiwacu mukanga reka wa mukobwa wereka biragoye sayo kuvuga barakabivuze iyo namenyiza mu nyuma iyo menya simba narabaye nkuko nduno munsi aho ubona nyene nditeze ikizoba nico nzokwakira nariyakiriye ona ahubwo wero ndakubwira genda wegere mama wawe umubwire byose ukuntu bimeze umubwire uko ngaho je nta yindi nzira numva no guhitisha umuntu kuja kumubwira mama akabimenya akaba ari yakira hakiri kare reka kuvuga mama yonyica
mbe nomenya ndamubwira iki yo nyica yombagira amahungu ahubwo icyo mbona ni ukuyikurayo tu umviza ndakubwira kuyikurayo si wo muti kandi wibuke ibyo byose biza kuba nawe nakubwiye ni hamwe wayikurayo ikaguhitana niyamara kuguhitana nawe mama wawe nta gaciro azosura kuronka mu bandi azovuga wowe urabyara abana bawe bagakura inda zikabahitana none nkawe kuri umugenzi wacu basi umuhanuye je ndamuhanuye nagenda yegere mama wiwe amubwire ukuntu byagenze ndazi n'umuvyeyi azumva ariko yo byakira gute umuvyeyi wiwe umuvyeyi bizotegezwa kumubabaza ariko umenye ko igico gitabwa iwabo azotegezwa kumwumva ni hatari wa muntu ni ukwiyakira nyene nkagenda nkaganiriza mama kubera ni hatari kwezi ariko nanje urabona n'umwana akiri muto nzokwiyaranja ndamuronka ingene basi twosambana kugira na wawe utwara umugera nanje ndawubashiremo ana wewe genda kwa muganga waragiye kwa muganga ndibaza barakupa impanuro wazihawe kwikiza impanuro za muganga kuko ni hamwe uvuga ngo uzogendera wuha abandi ahubwo nawe bazokongerereza baguha ukaza gusumba ufise usange uheze kwa kundi uri kurapfa nabi upfuye ukuntu guteye ubwoba guteye n'isoni wewe genda wihangane ntihagire n'umuntu n'umwe uzona wandutse ahubwo ukurikiza impanuro zose muganga yaguhaye imiti uyifatire kugihe uzora ko ibintu byose bitagenda neza iyo namenya kweri simba erega mugenzanje ivyo atubwira nivyo ati gutari ivyo nukugomba tukiyakira ubujuju twabugize mbere kandi iyo namenya iza ingorane wayibonye ingo rero tuje hamwe twicare dutekereze bwa busutwa bwahari tubuhebe ari ico tubona twarakibonye kweri urakoze no kuduhanura